abenegihugu bo mu ntara ya Cibitoke komine Rugombo muri zone Cibitoke quartier Karurama résidentiel A na B quartier Mukingiro. Ivyo bice birabangamiwe n'ivyotsi bituruka mu ruganda ruhingura isima ya BUCECO. Uvyutse mw'ijoro usanga ivyo bice byose bitwikiriwe n'umwotsi ufise agahumuro kabi cane, kandi uwo mwotsi urababa mu maso. Ku murango biba bisanzwe kuko ata mwotsi mwinshi ugaragara, ariko mw'ijoro niho harekurwa ivyotsi vyinshi mu gihe abantu baba basinziriye. Nubwo birungikwa mw'ijoro bibuza ko ivyo vyotsi vyinjira indani mu mazu y'abantu, aho udashobora guhita wambara impuzu utabanje kuyikunkumura. Ibigaragaza imyotsi ko yinjira indani mu mazu ni ku bantu bafise impuzu zera canke amasahani ameneka bita amadisi n'ibirahure vy'amazi, aho usanga byuzuyemwo utuvumbi tw'isima. Ntushobora kumesura impuzu ku masaha y'umugoroba kuko usanga yagiyeko iryo vumbi. Nubwo bivugwa ko abenegihugu aribo basanze urwo ruganda rwa BUCECO, ushobora kwibaza mbe abenegihugu bemerewe kwegera kure y'uruganda ahangana gute, ko yaba abegereye hafi y'uruganda n'abari kure yago bashikirwa n'ivyo vyotsi. Igisagara kibangamirwa n'iyo myotsi ni igice kinini kandi kigize umugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Inganda nyinshi zihagarariye ku bicanwa biva mu kirere nk'amakara na gaze kugira ngo bitange ingufu. Guturira ivyo bicanwa bitanga imyuka yonona ikirere nka monoxide de carbone na oxide ya azote. Akarorero, uruganda rusohora ivyo vyuka bihumanya ikirere bigira uruhare mu bibazo vy'umwotsi no mu buhemero. Mu nganda zitandukanye ibikoresho by'ubumara na gaze nka dioxide de carbone na metane biraturirwa bikarungikwa mu kirere. Dioxide de carbone na metane bikwega imirasire y'izuba, bityo bikagira ingaruka ku bushuhe bw'isi. Guhumeka ivyo bintu bishobora gutera ibibazo bitandukanye mu buzima, by'umwihariko ibibazo by'ubuhemero, kugwara mu nzira z'ubuhemero, kwandura ingwara z'ibihaha. Ibindi bigize umwotsi ni uburozi ku mubiri w'umuntu: carbone monoxide, dioxide de carbone, guhema hypersecretion, gushavura, kurira, gusha mu bihaha, amaraso n'imitsi, ndetse n'uburozi bwa selulaire. Imyuka y'ubumara irekurwa mu kirere ivuye mu nganda ifatanyije n'iyongewe n'imodoka mu mabarabara. Bisigura ko abenegihugu dufise ibyago vyinshi byo kwandura ingwara z'ubuhemero zidakira, kanseri y'ibihaha, ingwara z'umutima n'izindi ngwara nyinshi. Hoko gwiki uwo mwotsi uragoye gukurwaho. By'ukuri ugizwe n'uduce na gaze amajana canke imiti. Bimwe mu vyonona ikirere nibyo bigaruka bikagira akamaro mu gukuraho uwo mwotsi, ariko byinshi sivyo. Kugira haboneke isuku ryo mu kirere harakenewe akayungira keza cane hamwe na moteri ikomeye kugira ngo ikore neza umwotsi. Ikindi, uruganda bisaba gukorera kure cane yahasanzwe haba abantu, canke bitagenze uko hakabaho icyumba c'imyotsi ibanza gushikiramwo kugira utuvumbi n'udusenyi tuvanze n'umwotsi tubanze tugabanuke. No mu gusohoka k'umwotsi mu kirere nta nguvu uba ugifise. Bitabaye ivyo, ingwara nyinshi zitandukanye za kanseri yo mu mahaha, ingwara zo guhumeka nabi, kwamana ishavu, kurekura amarira mu maso n'izindi ngwara nyinshi zikomeye kandi zidakira zizobangamira ikiremwa muntu. Reka tubashimire cyane mwebwe mwaduteze yompi, twizigira ko abo vyega bashobora kugira ico bakoze kugira ngo ubuzima bw'ibiremwa canke ibidukikije bishobore kubaho neza. Mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire.